mwitavye ubutumire twabashikirije ndabaramukije amahoro y'Imana. Ndabakengurukiye ko mwitavye ubutumire twabashikirije. Twabatumiye kugira ngo muze mudufashe kumenyesha abarundi bose muri rusangi, na cyane cyane abakukuruke mu kazi ka leta basanzwe baronswa pension n'ikigori PER, aho igikorwa cyo gushira mu ngiro amabwirizwa n'amategeko aduza pension y'abakukuruke mu kazi ka leta tukigejeje. Bajya kubahwa abamenyesha amakuru, ibwirizwa numero 1 agakoni ubusa gatanu yo kuwa 30 ndamukiza mwaka w'2026 rihindura ingingo zimwe zimwe zibwirizwa numero 1 agakoni ubusa 9 yo kuwa 14 ntwarante mwaka w'2022, naryo rihindura ingingo zimwe zimwe zibwirizwa numero 1 agakoni 12 yo kuwa 12 Rusama mwaka w'2020 rigenga gukingira no gutekaniza kazoza abanyagihugu mu Burundi, rishinga ko pension ihabwa abakukuruke mu bisata vya leta mu rwego rw'ubucamanza, mu rwego rwo kwivuna abansi hamwe n'ubwo kubungabunga umutekano, abakozi bakukira urwego rw'ubutungane, abashinga amateka n'abakeguza amateka, ingana n'umushahara w'ukwezi kwa nyuma aho akukiriye, kuvuga dernier salaire net, ivyo bikazoshikwa ko buhoro buhoro. Ingingo yaryo ya kabiri agace ka kabiri ivuga ko ukuntu pension izoja iraduga izotomborwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Ingingo ya kabiri agace ka kabiri y'itegeko ry'umukuru w'igihugu numero 100 agakoni ubusa 82 yo kuwa 26 ruheshi mwaka w'2026 rivuga ko iduzwa rya pension y'abakukuruke mu kazi ka leta rikorwa. Ishinga ko iduzwa rihera ku bice by'160 by'umushahara wa nyuma w'ukwezi. Ingingo ya gatatu y'iryo bwirizwa ryavuzwe aho hejuru ivuga ko pension yahabwa abakukuruke mu bisata vya leta bagiye mu zabukuru imbere y'uko iryo bwirizwa rija mu ngiro iduzwa ku rugero rushingwa n'itegeko y'abashikiranganje babiri, uwo mu vyajejwe harimo ubutunzi n'uwo mu vyajejwe harimo gutegekaniriza kazoza abakozi, ariko iyo pension itoja munsi y'amafaranga 30 y'amarundi. Mu gushira mu ngiro iyo ngingo y'ibwirizwa twavuze, abo bashikiranganje duhejeje kuvuga barashize imikono ku itegeko numero 570 agakoni 540 agakoni 1626 yo kuwa 26 ruheshi umwaka w'2026 riduza pension y'abo bakukuruke ku rugero rw'ibice by'130. Ibwirizwa ryo kuwa 30 ndamukiza twavuze rirategekanya mu ngingo yaryo ya 4 ko abashikiranganje babiri, uwo mu vyajejwe harimo ubutunzi no mu vyajejwe harimo gutekaniza kazoza abakozi, bazoshira umukono ku itegeko rishinga pension ntarengwa izohabwa abakozi bakuru bahembwa umushahara w'ukwezi urenga igitigiri gishingwa n'itegeko. Mu gushira mu ngiro iyo ngingo y'iryo bwirizwa, amategeko abiri yarashizwe ko imikono n'abashikiranganje babiri, uwo mu vyajejwe harimo ubutunzi n'uwo mu vyajejwe harimo gutekaniza kazoza abakozi. Aya mategeko nayo naya: irya mbere itegeko numero 570 agakoni 540 agakoni 1677 yo kuwa 29 ruheshi 2026 rishinga amafaranga 1,000,000 y'amarundi y'umushahara ntarengwa
ufasha guhabura pansiyo y'abakukuruke mu kazi ka leta. Itegeko rya kabiri ni itegeko nimero 570 agakoni 540 agakoni ubusa 16 ryo kuwa gatatu mu kakaro mwaka 2026 rishinga amafaranga umuriyoni umwe n'amafaranga 50 y'amarundi nka pansiyo ntarengwa umukukuruke mu kazi ka leta adashobora kurenza. Banyakubahwa abamenyesha amakuru, mu gushira mu ngiro ayo mategeko yose agenga iduzwa rya pansiyo duhejeje kudondagura, ikigo NPR gihejeje kuyisunga mu guharura no kuriha pansiyo z'abakukuruke bakikukira kuri uyu wa 2029 mu kakaro mwaka wa 2026. Abakukuruke bahembwe gukurikira. Abakukuruke bahembwe ni 11,480. Amafaranga bari guhembwa atampinduka dukoresheje yari kuba miliyaridi umwe ibiliyoni 365 amajana 226 n'amafaranga 30. Amafaranga bahembwe hisunzwe impinduka yabaye imiliyaridi 3 imiliyoni 523 amajana 585 n'amafaranga amajana 562. Mucabona yuko akigoro kabaye akimiliyaridi 2 imiliyoni 158 amajana 359 n'amafaranga amajana 532. Banyakubahwa bamenyesha amakuru, twokura icigwa kihe mushigwa mu ngiro bw'iduzwa rya pansiyo y'abakukuruke bakurikira ikigo ONPR. Ubwa mbere nuko amafaranga ikigo gisohora mu kuriha pansiyo z'abakukuruke yaduze ku rugero runini, yavuye ku miliyaridi umwe imiliyoni 365 amajana 226 n'amafaranga 30 ku kwezi aja ku mafaranga imiliyaridi 3 imiliyoni 533 ibihumbi 585 n'amafaranga 562 ku kwezi. Bivuze ko ku kwezi hiyongereye ko imiliyaridi 2 imiliyoni 158 ibihumbi 359 hamwe n'amafaranga 532. Bwa kabiri, ONPR diaronse umushahara wa nyuma w'ukwezi dernier salaire net mensuel kugira ngo ironke umushahara w'ifatiro mu guharura pansiyo z'abakukuruke 2,213. Babaye barahembwa hisunzwe uko vyahora bigenda mu kurindira ko bazana impapuro zemewe n'amategeko zituma hamenyekana umushahara w'ifatiro. Ni nk'abo bakurikira: abakukuruke babaye abashinga amateka canke abakenguza amateka ariko batigeze bakora mu bisata vya leta biziganiriza abakozi muri ONPR. Mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka tibahembwa umushahara bita salaire. Byaragoranye rero kuronka umushahara w'ifatiro kugira ngo uharure pansiyo yabo. Bwa kabiri, hariho abakukuruke batitabiriye akabo twabateye ko kuzana impapuro zemewe nka accreditif kugira ngo turonke umushahara w'ifatiro mu guharura pansiyo yabo. Twizigiye ko ubu bagiye kuzituzanira kugira ngo pansiyo y'ukwezi kwa gitugutu uzoharurwe byose bikwiye. Hariho abazanye impapuro bahembegwako bulletin de paie. Abo ni nk'abakozi bagiye mu butumwa bw'akazi mu bindi bisata vya leta bari en position de détachement. Abo bisabwa ko baza
bitwaje décision de régularisation de carrière kuko niyo idufasha kubona umushahara w'ifatiro. Ndabakengurukiye cyane ko mwanteza amatwi mutuje. Imana ibamugishe. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous recevoir dans cette salle de l'ONPR. Je vous remercie sincèrement pour avoir répondu favorablement à notre rendez-vous, de venir nous aider à relayer le contenu de ce point de presse. Vous êtes les bienvenus dans les enceintes de l'ONPR. Mesdames, Messieurs les journalistes, le but de l'organisation de ce point de presse est de porter à la connaissance de l'opinion publique en général et celle des bénéficiaires des pensions de retraite en particulier, que l'ONPR a déjà commencé à payer les pensions conformément au cadre légal et réglementaire de la réforme en vigueur. Celui-ci augmente la pension de retraite à 60% du dernier salaire net mensuel pour les retraités dont la date de prise d'effet se situe après l'année 2020 et à 30% de la pension déjà perçue avec un minimum de 30 000 francs burundais pour ceux partis à la retraite avant l'année 2020. Son point de presse est aussi organisé dans le but et l'obligation de donner le plus régulièrement possible l'information sur la situation des prestations de l'ONPR. Il est enfin organisé dans le cadre de notre devoir de rendre des comptes aux citoyens que nous servons. Mesdames, Messieurs les journalistes, la loi numéro 1/05 du 30 avril 2026 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 1/09 du 14 mars 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 1/12 du 12 mai 2020 portant code de la protection sociale au Burundi fixe la pension de retraite des fonctionnaires, des magistrats, des mandataires politiques ou publics, des cadres et agents de l'ordre judiciaire et des membres des corps de défense et de sécurité au dernier salaire net mensuel du mois précédent, celui de sa mise à la retraite, mais de manière progressive au fur et à mesure des années. Son article 2, alinéa 2, indique que les modalités pratiques de l'augmentation de la pension de retraite sont déterminées par décret. L'article 2, alinéa 2 du décret numéro 100/082 du 26 juin 2026 portant modalités pratiques d'augmentation de la pension de retraite des assurés du secteur public précise que le taux de remplacement de départ est fixé à 60% du dernier salaire net mensuel. L'article 3 de la loi déjà citée indique aussi que les pensions perçues avant la prise d'effet de la présente loi sont augmentées d'un pourcentage déterminé par une ordonnance conjointe des ministres ayant respectivement la sécurité sociale et les finances dans leurs attributions, sans toutefois que le montant de la pension soit inférieur à 30 000 francs burundais. En application de cette disposition légale, l'ordonnance conjointe numéro 570/540/1676 du 26 juin 2026 augmente les pensions des retraités concernés dont la date de prise d'effet de leur retraite intervient avant le 1er janvier 2020 à 30%. La loi du 30 avril 2026 qui est citée indique en outre en son article 4 qu'une ordonnance conjointe des ministres ayant respectivement les finances et la sécurité sociale dans leurs attributions fixe un plafond des pensions allouées aux cadres percevant un salaire net mensuel dépassant un montant fixé par une ordonnance. En application de cette disposition légale, ont été respectivement signés l'ordonnance ministérielle conjointe numéro 570/540/1677 du 29 juin 2026 qui fixe le plafond du dernier salaire net mensuel
pour le calcul de la pension de retraité du secteur public à 1 750 000 francs burundais. L'ordonnance ministérielle conjointe numéro 570/540/016 du 3 juillet 2026 qui fixe le plafond de la pension à percevoir par les retraités du secteur public à 1 050 000 francs burundais. Mesdames, Messieurs les journalistes, en application de ce cadre juridique de la réforme des pensions de retraite à l'ONPR vient, en date du 29 juillet 2026, de payer effectivement les pensions de retraite qui sont conformes. La situation se présente de la manière suivante. Les effectifs des bénéficiaires des pensions actives sont au nombre de 11 480. Le montant total à payer sans considérer la réforme était de 1 365 226 030 francs burundais. Le montant total payé avec la réforme est de 3 723 585 562 francs burundais. Vous noterez un écart où le coût de la réforme de 2 158 359 532 francs burundais. Mesdames et Messieurs les journalistes, quelle leçon tirer de ce premier paiement conforme au cadre légal et réglementaire de la réforme des pensions de retraite? Primo, les charges en pension ont fortement augmenté, passant de 1 365 226 030 francs burundais par mois à 3 523 585 562 francs burundais par mois, soit une augmentation substantielle de 2 milliards 1 359 532 francs burundais par mois. Seconde, 2213 bénéficiaires de pensions n'ont pas encore de dernier salaire net bien identifié. En attendant qu'ils présentent les documents authentiques qui leur renseignent, ils ont été payés suivant la réglementation antérieure pour éviter la rupture des prestations. Parmi eux, il y a les mandataires politiques, c'est-à-dire des anciens députés et ou sénateurs en retraite. Ils ne percevaient pas ce que la loi appelle salaire au Parlement, d'où le problème de la détermination de leur dernier salaire net. Deuxièmement, ceux qui n'ont pas présenté leurs accréditifs dans les délais. Nous allons continuer à les recevoir, quitte à régulariser leurs pensions le mois prochain. Troisièmement, les retraités qui étaient en position de détachement et les mandataires publics qui ont présenté leur bulletin de paye au lieu de l'accréditif ou de la décision de régularisation de leur carrière. Nous les invitons à aller chercher les documents nécessaires auprès des départements ministériels qui gèrent leur carrière. Les cas seront traités avec régularisation au fur et à mesure qu'ils présenteront les documents requis. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Akabazo kamwe gusa byaba byinshi kamwe n'igice. Ikibazo sifise akabazo kamwe ariko ndagerageza. Mwavuze yuko uretse aba bazoronswa canke bariko bararonswa ibice 60 kwijana abakukuruke b'imbere y'umwaka wa 2020 bazoronswa ibice 30 kwijana. Mbega bazoharurirwa nk'aba bibice 60 kwijana muvuze imbere ya 2020 no kuvuga kuva ryari?
n'uwo muri 72 80 arimwo canke ni imyaka mike y'imbere ya 2020 muzobaharurira nk'uko mwaharuriye ababi bice 60 kwijana. Hanyuma ikibazo kigira kabiri twashaka kumenya hariho nk'abantu baba barasabye ico bita mise en disponibilité hama bakagenda bakaja gukorera ahandi canke bakadeserta bakagenda badasezeye, nico kimwe n'abantu baba barasabye retraite anticipée. Mbega aba bantu bobo muzobatunganiriza gute? Mu ntunge mbaza ikibazo kigira gatatu nta kindi. Hariho abantu bahoze bakora muri aba baronswa agahembo ko mu zabukuru na ONPR cane cane nko muri enseignement, mugabo bavuyeyo baja mu bindi bisata. Mbega iyo myaka bakoze ako gashiruka bute kabo bakaronswa gute ryari? Murakoze. Uza pension munashobora gusanga abo baronka pension bari ku bice bibiri. Hariho abakukurutse imbere y'umwaka w'2020, kuvuga itariki 31 Kigarama umwaka w'2020 kumanuka gushika aho Burundi bwatangiye kuronka abakozi. Abo rero iryo bwirizwa n'amategeko biherekeza bivuga yuko baronswa ibice by'ijana bongera ko kuri pension bari basanzwe bahembwa, uko bari basanzwe bahembwa. Iyo pension bari basanzwe bahembwa bayongera ko ibice by'ijana 30. Bavyumva? Mugari kaca nivuga riti abari munsi boheje guharura tugasanga harimo abantu badashikana 30,000, tuca tubaduza gushika ku 30,000. Mbere aho kumbe ndabare yuko gamuri ONPR umuntu wanyuma aronka pension ntoyi aronka 1,760 wayanditse 1,760. Rero urumva umukuye ku 1,760 ukamiduza ku 30,000 tukakarikira antenne de pourcentage yumve augmentation ingana irenga ndorwe 60%. Abandi rero bakurikira tugendo rawongera ko 30%. Baza ko gaho bika baharurira gute nuko muje kuyurwanira bakumushe ubuze ansio bari basanzwe baremba tukaca dukubita ko 30%. Tugiye kuraba tugasanga ari musi ya 30 tuca tuduza 30,000. Igituma tukibajije nuko hari abantu bakimukuye bagenda kurondera amakreditive bibaza yuko nabo akreditive zikenewe. Oya twarabitomoye kandi twaraturungitse na communique turavuga tuti abantu bakukurutse imbere y'2020 akreditive zabo ntidukeneye kuko ibyo dufise kubaharurira turabifise ngaha. Ibibereyo bibereye hama rero bazobona ibintu byabo bashikira neza atangorane. Kiretse nibabona n'amategeko bitwaruye neza ko batware baraza tuzobikora dusanze twiheze tuzogosora. Hama ikibazo ca kabiri abakozi bakukurutse mugabo entre tabari muri mise en disponibilité canke les déserteurs canke abagize retraite anticipée. Amategeko afite ko abivuga pension zironka umuntu akwije imyaka 15 yarakoze kandi bamukotiriza. Uwo rero yarakuze 15 akadeserta aduza kurondera pension nta kibazo. Yagiye en disponibilité twaraba yuko yagize kiretse rakoze de crime cyangwa n'ibiki gawo pension setandwa urumva naho byageze gute ça reste toujours en droit. Yari muri disponibilité yari retraite anticipée yafise ibintu batreta nabone bararonka kuko amateka bivuga nk'abandi turabahamurira ko yarakwizwe.
nuko rero abo bose turaba ingene bafise ko bakotije akuza 15 atakuza 15 naho turafise ingene tubaharurira batari bafise ingene baharurira nahone yagiye inyuma ya 2020 turazi 60% yagiye ava naho turaharura ngatuka abafise formule bakoresha bacamuha ikintu bita allocation unique turamuharurira tugaca tuvana mugabo warenze warose 15 n'irya turatanga chaque mois amafaranga arico avuga ati hariho abari bakotije muri ONPR bwabo entreta baca baza gukorera ahandi aha uko biri ibigo byakira amakotizasiyo y'amapansiyo ya sécurité sociale hariho ONPR na INSS twizigire yuko aho yagiye hose akotiza turafise rero ibigenderanire na INSS uwo muntu yaragiye turateranya turafise uko tubiteranya turakabona imyaka yakotije muri ONPR niyo yakotije muri INSS kumbura yakotije kenshi muri ONPR turamuharurira tugaca turonderana nayo yakotije muri INSS hariho formule dukoresha hama rero tugaca tumutuma umuntu wese yakotije n'akotije ubwa azoronka muri formule iyi cyangwa iriya ntihagire umuntu rero agira ubwoba mbega je bizogenda gute wose arafise ingene tuharurira ku matutitse amategeko dufise yazakari Bega yoza nk'umunyene muca mumuha agaheroji umunyene arazana ibyangombwa tuca tukurabira mugabo wumva ari umuntu yakoze akarenza imyaka 15 ukaraba ku kwezi ukaje kumara muri gahunda caronka ubu ayandi yamaze kugenda twabari yuko twamaze kuyagenda catuhabira hama ubundi nawe tubonye atakize keza rero dukoresha formule mu guhembwa muri août kurikira bizoba biriko hari umushinga ntabwo magenderaga hano uramundarira sinzi igituma n'ubwiza baza kuraba ubyuma byari fataka ibiyono alo numva ko bitomoye mugabo ikintu mutazitomore gusa bazotangura kuzibeneficia ryari batangura deja ibwirizwa ribaha ryasohotse itariki 30 z'ukwa kane mugabo amategeko mperekeza ageraza mu nyuma gushika hariho n'ayaje mu kwa gatandatu twabanze kurinda kwakwira ubu rero muri juillet tubahembye tuja turegulariza kuva muri mai juin n'iri juillet niko hari ubyamaze ngira yamaze bitari byose warose nisho muri ivyo nibaza ko atari bidakenuka sura kubaza ni complema wibaza reje kubaza ari mu kingo muri ko gutanga byabaye kayo mamwe mu banywanyi bavuga ko kingo cyatanzwe ari gito bagaca bongera ko kanavuga yuko urugendo bagira ari rurerure beka cyumara gikoreye ko uratekanya kwakorera kingaho naho oyico nta kibazo abatashoboye kuzana izo mpapuro muri iki kintu twatanze mu menyu bwa mbere ko kujya kiringo twagitanze kugira ngo dushobore guhemba muri fin juillet twashize muri November mugari cyabuza yuko le 21 le 22 le 23 babandanya babizana kugira ngo muri août tuje tubarabire no kuvuga n'ubu aho bizozira zose tuzozakira no kuwa mbere kwa kabiri tuzakira hama rero tugaca twahamurira tukaraba hariho ibintu tubigiranye tukabigiraniza nta kibazo ivyo kwafunira urugendo na ikitaye no kwafunira urugendo mu kugurisa kwafunira urugendo ONPR turafise agence mu mikuru y'amaprovinsi yose aretereye arashobora kuregera hajya akabibahereza bice bidushikira nta kibazo ariko gusa akabazo kawe nogira mpeze hariho abakozi ba leta batari muri retraite anticipe bariko kukuruka bitu bavuye ambega muri bagisigaje imyaka nibwo muzobarwa gute bazarwa nk'abandi iyo myaka batari bwakore izogenda gute oya hari amategeko abigenga ari bwirizwa ry'igihugu ati ubu naho twarura ngaho kuko ibyo basigaje biba bikihari kuko ntibakoze ntibakotije byari bashobora gukotiza n'amategeko dukoresha twaharurira nk'uko tuharurira abandi tugaharura imyaka yakotije
rero tukamuha ibyo bikwiranye